turabaramukije mwese abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no share ya YouTube ya ICTV tubashikiriza amakuru abagezweho avugwa cane tubazaniye ayihuta ari buze gushimika kuyerekeye politike ndetse n'umutekano. Itangazo ryihuta ku barundi bose rihejeje gushigwa ahabona, turaza kugaruka kuri iryo tangazo. Ni itangazo ryashizwe ahabona n'ihuriro ry'abarundi bishize hamwe kugira baharanire gutsimbataza demokrasi. Iryo huriro akaba ari Rapide Seruka, bakaba bicishije mu ikete bandikiye abarongoye umurwiseri mu Burundi mu kubasaba ko bohagarika amatora agira be ibara ritaragwa mu Burundi. Turaza kubigaruka ko ni mu gihe twababwiye ko amatora mu Burundi ashobora gusiga igihugu mu kaga nk'uko vyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Bamwe bakavuga ko ibishobora kuba inyuma y'ano matora bishobora no kuba bibi gusumba vyabaye muri 2015 ubwo umuhisi Petero Nkurunziza yihagira ikiringo ca gatatu kidakurikije amategeko. Mararo bakuru turaza kugaruka kuri ivyo bivugwa ndetse tuze no kumva ico iryo huriro ise Rapide Seruka bashize ahabona mu ikete barungikiye umurwisene ndetse nico bavuga ku butegetsi buriho muri kino gihe. Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi ibintu vyamukomeranye, yemeye ibiganiro na M23. M23 nayo ikaba yagize icivuga kuri ivyo biganiro. Turaza kugaruka kuri aya makuru maze tunababwire ibintu bishobora gushikira Felix Antoine Tshisekedi inyuma yo kwemera ibiganiro na M23. Ese bizovamwo iki? M23 izomusaba iki? Ni mu gihe Felix Tshisekedi yarashigikiwe na Ndayishimiye w'u Burundi, yaramuhaye abasirikare batari bake, ariko vyarabaye vy'ubusa. Ahubwo Neva nawe ariko ararondera ibiganiro n'u Rwanda, mbere bimwe bikaba vyarabaye mwibanga ntangere. Turaza kugaruka kuri ayo makuru yose tugende turabica irya ndino. Mu mugambwe CNDD-FDD muri kino gihe urongowe na Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo ariko ikiringo ciwe caraheze co kurongora umugambwe, ariko harabaye impare mu gushiraho umusubirira kubera ko Reveriyano Ndikuriyo yaciye ahura n'ubugwayi budasanzwe bukaba bwaramusinzikaje. N'uno munsi Reveriyano Ndikuriyo akaba asa n'udahari kubera ko ubugwayi bubandanya kumumerera nabi, nubwo yavuye mu bihugu vy'abarabaho yari yagiye kwivuza, ariko muri kino gihe n'ubundi biboneka ko atanguva gifise, ariko bikaba biboneka ko ibintu bishobora kuba muri CNDD-FDD bidashobora kuza koroha kubera icuka kibi ndetse no kutumvikana kuri muri uyo mugambwe. CNDD-FDD ivyo bavyayinaniye gutwara igihugu badakoze ibintu vyo kugarura canke badakoze bino bintu ngo bashobora kwisanga ahatemba. Ivyo ni biki CNDD-FDD itegerezwa gukora? Turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo bw'itonito navyo twabiteguye. Ngizo ingingo nkuru ano makuru yacu agira shimikire ko turonse umwanya turaza no kugenda duciya n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa. Vyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere baronka inkuru tubashikiriza umwanya ku mwanya. Imbere yuko tuja kwitangazo rigenewe abarundi bose ndetse rikaba ririmwe ibitari bike, rikaba ryanarungikiwe mu rwiseni, katubanze tugaruke ku makuru avugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Felix Tshisekedi vyamukomeranye akaba yamaze kwemera ibiganiro na M23. Ni biki bishobora gushikira uyo mukuru w'igihugu ca Kongo? Mwaraye mwumvise ko Tshisekedi yagondojwe mpaka akemera ibiganiro na AFC M23. Ivyo biganiro bikazobera muri Angola guhera ku munsi wa kabiri w'indwiza. Uyu mugabo Felix Tshisekedi yakunze kumvikana cane arahira karengwa ko adashobora kugirana ibiganiro n'umuhari w'iterabwoba M23. Mbere bamwe mu barongozi ba M23 bakaba barashiriwe ko ibihano ndetse n'imitahe yo kubata muri yompi. Bamwe banashiriwe ko amafaranga atari bake kuzoshobora kubafata, ariko ivyo vyose Felix Tshisekedi yarabirenze ko atangura kwinginga M23 ayisaba ko boganira.
Felix Tshisekedi ubwiwe nta biganiro yashaka na AFC, ariko kubera izindi nguvu ziri inyuma yavyo, nguyo aravyemeye kandi agiye gusabwa ibitari bike na M23. Aha rero niho buri muntu ategerezwa kumenya ko inyuma ya AFC M23 hariyo abagabo bakomeye. Aba bagabo nibo batuma abategetsi bahindagura imvugo bamwe hamwe n'imigambi yabo bivanye n'ivyo baba bavuze, ariko mu nyuma bagasanga barushwa inguvu, basunjwe inguvu n'abandi bantu baba bari inyuma, abo mutabona imbere canke se kuri front line bari ku rugamba canke bari mu binyamakuru. Abo nibo baba bafise inguvu zidasanzwe. Nibuke ko Ndayishimiye nawe ku kibazo ca Kongo ahindagurika nk'urushinge rw'isaha. Mwarumvishe ubwo yaza akavuga kaja kubwira urwaruka rwo muri Kongo ko agiye gufatanya nago maze bagakuraho ubutegetsi bwa Kigali ngo kuko bubangamiye abanyarwanda. Ayo majambo ya Perezida Ndayishimiye yarashavuje cane gose ubutegetsi bw'i Kigali, bunabona ko ari amajambo atategerezwa kuvugwa n'umukuru w'igihugu muri kino gihe, aho avuga ko azofasha abantu gukuraho ubutegetsi bwashizweho n'abanyagihugu. Nkuko Tshisekedi ariko arahindagurika, na Ndayishimiye nyene ahindagurika muri kino gihe ho ariko aragirana ibiganiro n'u Rwanda. Ibiganiro biriko biraba mu mpisho nkuko twobivuga, kuko ni ibiganiro bitaja habona, ariko Perezida Ndayishimiye hari ico yamaze kubona ko kidashoboka, arico gituma yamaze kwishikana. Mwarumvishe Perezida Ndayishimiye aja ngaha akavuga ko u Rwanda rugomba gutera Uburundi. Ivyo u Rwanda rwiyamirije bati, abandi bamwe nabo bati none Uburundi bufise ubwoba bw'iki niba ataco bwikeka. Ico gihe kandi vyavugwa ko Perezida Ndayishimiye aha indaro aba FDLR ndetse anakorana nabo mu ntambara zibera mu buseruko bwa Kongo, aho igisirikare c'u Burundi civanze na FARDC, mbere bakaba bakorana na FDLR mu kugira ibitero ku muhari M23. Ivyo vyerekana ko rero umutekano w'u Rwanda ubangamiwe, kuko umuntu wese akorana na FDLR aba yifuza ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwovaho, kuko arico FDLR igwanira. Gutyo rero ko batsinze M23 atakindi baca bafata n'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye ubu nawe rero ari mu biganiro vy'ibanga na Kagame umwanya n'umwanya. Imbibe z'u Burundi, imipaka y'u Burundi n'u Rwanda muzokumva yuguruwe. Nkuko twigeze kubibabwira, Perezida wa Kongo yemeye ibiganiro no gutsindwa kudasanzwe. Perezida wa Kongo yemeye ibiganiro no gutsindwa kudasanzwe kuri leta yiwe, mbere no kubamushigikiye bose barimwo n'u Burundi. Aha ni ngombwa ko bagomba gusangira ubutegetsi, kuko kwemera gutsindwa M23 ifite igice kinini cane yafashe yigaruriye, ariko cane cane ibice vy'ingenzi M23 yafashe akaba ari umuji wa Goma ndetse n'igisagara ca Bukavu. Muri kino gihe bivugwa ko na Uvira umwanya n'umwanya ishobora kwisanga mu minwe ya M23. Aha ni ngombwa ko rero Perezida Tshisekedi yoba yemeye gusangira ubutegetsi na M23, kandi ntivyari bibi n'ukuri gusangira ikibazo babusangira. Ababusangira abo bari bande? Aho uruhande rwa Joseph Kabila ruzoba rushikiriwe, narwo nyene ruzoba rugizwe n'abanyarwanda gusa, nkuko bamwe n'abandi babivuga. M23 yinjizwe mu gisirikare ca Kongo, izokwinjizwa mu gisirikare ca Kongo ku bice binini cane, aho bamwe bavuga ko M23 kwinjizwa mu gisirikare ca Kongo bizogira impinduka zidasanzwe mu nzego z'igisirikare ca Kongo. Ariko Nord na Sud Kivu bakaba hazoca hacungegwa n'uruhande rwa M23 ndetse n'abaguverineri babo bashizweho na M23. Nivyo vyo kwitegwa mu bizova mu biganiro canke mu vyo M23 izofata. Muri make bizoba bisa nkaho ari utundi turere twitwara ko M23 FC M23 nta nyota ndende bafise yo kwinjizwa mu butegetsi bwa Kinshasa canke mu gisirikare caho. Oya habe na gato, kuko ngo bagiye mw'ishamba bavuye muri izo nzego nyene, kandi bazitaye atawo birukanye. Ni ukuvuga ko bafise iyindi ntumbero yabo, kandi cane cane iyo ntumbero ikaba
ari ibanga rikomeye cyane kuri M23, aho benshi bavuga ko ngo u Rwanda rwoba rushigikiye cyane M23, ariko nanone u Rwanda rwo rukavuga ko rutashigikiye M23, ariko ngo niyo bashigikira M23 babashigikira nk'abantu bagwanira agateka kabo kandi bagwanira umwidegemvyo kandi bagahagarika icitwa jenoside. Bavuga ko bakorerwa kubera ko bakorerwa ihonyabwoko kubera ko ari abanyarwanda. U Rwanda rero rwo ruvuga ko ico rushize imbere ari umutekano wago, ibindi vyo kuja gushigikira M23 ngo ntavyo barimwo, ahubwo ico bashize imbere n'umutekano w'imbibe z'igihugu ndetse n'abanyagihugu b'u Rwanda. Intumbero rero bivugwa ko M23 bivugwa ko akarere kose kegereye u Rwanda, Uganda, ngo boba bagiye kugira imigwi nka FDLR, FLN, ADF, LRA, ngo ntizokwigere begera imipaka y'ivyo bihugu kuko bibangamiye cane umutekano w'ivyo bihugu, u Rwanda ndetse n'Ubuganda. Ibi rero bibaye nk'uko ako karere kose kazoba koroshe kugenzurwa ngo n'ivyo bihugu ko ari bibiri atantambamye n'imwe bahuye nayo. Ibi biganiro vya leta ya Tshisekedi na AFC ngo si bisanzwe kuko bishobora kuvamwo intambara mbi cane kuruta iyiriko iraba. Ubu rero ngo bishobora gutuma havuka iyindi migwi myinshi y'abakongomani bazogwanya leta ya Tshisekedi imwagiriza kudandaza igihugu. Mwarumvise ko Tshisekedi yasinye amasezerano y'ubutare na Amerika kugira Amerika ishinge amabaze militaire muri karya karere kose kugira u Rwanda ntigongere kwinjira uko rushatse muri karya karere. Ariko ngo ivyo navyo ni ukwihenda kuko n'ubundi u Rwanda rwarondeyeyo inyungu za Amerika nyene nizago. Abakurikiranira hagufi ibintu bavuga ko iyo ngingo abizokumira cane ngo ari imigwi y'abagwanyi b'abanyarwanda na Uganda, kuko hamaze kuba amabaze militaire ya Amerika nta mugwi uzohidevereza nk'uko vyahora. Hakongo Tshisekedi yari gusinya amasezerano nk'aho yari gufuma atanga ubwo butare, akaronka amafaranga, n'ibigwanisho akamufasha agapanga gushasha ingabo z'igihugu ciwe, agakuramwo cane cane abo bose biyita ko ari abakongomani bavuga ikinyarwanda, kuko ngo ngabo nibo bamutsindisha mu ntambara nk'uko bamwe babivuga. Ariko nanone ayo mabaze militaire nk'ayo ari mu bihugu vyinshi, ariko ngo nta nyungu n'imwe vyazanye uretse ubusuma gusa. Akarorero muri Somalia, Amerika ubu tuvugana bafiseyo amabaze militaire kandi bayashinze mu burere bwose burimwo igitoro n'ayandi mabuye y'agaciro, ariko ntivyatujije Al-Shabaab, ahubwo ngo nibo bakomeza kugira intambara imara imyaka myinshi bagume bacukura igitoro. Abasirikare b'Abarundi n'ibindi bihugu vya Afrika bariyo basa n'abazibiriye umutekano igisoda ca Amerika kiriyo, bagaca rero batanga uduhera muri Union Africaine kugira bahembwe. Muri Central Africa uyu munsi tuvugana hariyo amabaze militaire y'Abafaransa, ariko ikiroberi n'ubu kiguma gikomera gusumba. Abafaransa nabo baguma baca ibiti vy'agaciro bitwarira iwabo, za Mali, Burkina Faso n'ahandi. Ayo mabaze militaire ariyo, ariko ibiroberi vyaguma bikomera kurusha. Na Kongo bizogenda nk'uko nyene Amerika izozana izo ngabo, M23 nayo ikomere kurusha umunsi. Abazungu mu guhendagiza Tshisekedi bigize ko bafatiye ibihano Rwanda kugira ngo bagume basoroma ku mpande zose inzahabu M23 na ngo bariko bacukura ngo bazironke ata makori n'amakeya ziriha, kuko ngo nizo mu kinywabi. Hama kandi ngo leta ya Kongo igume ibaha amasoko yo gucukura izindi barihira amakori. Ibi rero kandi vyerekana ko nk'uko benshi barindiriye ko ibintu bishobora kugenda neza mu biganiro, hari n'ababona ko ahubwo bishobora kunyuka kurusha. Ibi rero akaba ari ibintu bamwe n'abandi bo kwiteka
bokwitega muri ibi biganiro vya M23 ndetse na AFC M23 ndetse na Tshisekedi, aho benshi batabona kazoza keza kuri bino biganiro kuko M23 irafisa gusa ico yifuza cose kuko bisa nkaho yamaze kwigarurira ahantu hanini, kandi n'ivyo biganiro Tshisekedi muri kino gihe yobireka M23 izobandanya kwigarurira ivyo bice bitandukanye, mbere ishobora no kuronka icitwazo co kubandanya imigwano gushika Kinshasa nk'uko bagiye bakunda kumvikana bariko barabivuga. Ngiye nkuru twagira tutangurire ko ivugwa kuri M23 ndetse n'ibiganiro vyayo na leta ya Kongo. Tugaruke ngaha mu Burundi muri CNDD-FDD, aho vyoba vyayinaniye gutwara igihugu badakoze bino bashobora kwisanga hatemba. Niki cisha Uburundi? Uburundi ni igihugu gito cane ariko gitunze abanyagihugu benshi cane ugereranije n'ibindi bihugu. Uburundi bufise ibintu vyinshi cane vyotuma gitera imbere mu gihe gito. Uburundi butunze abanyagihugu bafise umutwe wo gukora kandi bashoboye gutubika uwavubi kugira bashike kwihangiro bihaye. Ubutare bwo mu bwoko butandukanye buri munsi y'ubutaka bw'u Burundi. Ikiyaga Tanganyika naco kiri mu bintu vyoteza imbere Uburundi kuko naco kirimwo vyinshi bikenewe kw'isi, harimwo nka peteroli na gaze. Munsi y'ubutaka bw'u Burundi huzuye amazi meza y'umusarara. Mu Burundi ni hake cane woshobora kwimba imetero 15 utarashikira amazi meza. Uburundi butunze ubutaka bumera cane kandi hafi igihugu cose. Uburundi bufise ikirere ciza cane, akayaga keza, ibidukikije vyinshi cane vyoshobora kuzana ingenzi muri tourisme. Ariko mu gihe vyotezwa imbere ivyo bisata vyoteza imbere igihugu, iyo misozi n'ibiyaya bigize Uburundi n'ubutunzi bukomeye cane vyozana amafaranga menshi y'agaciro. Muri make nta cibana itahaye Uburundi nk'uko Perezida Ndayishimiye w'Uburundi nawe akunda kubivuga. Igihugu c'u Burundi ni Edeni, ngo ni igihugu c'amata n'ubuki, ariko harabuze uwubimenya ngo abikoreshe maze abivyaze umusaruro abanyagihugu babeho neza. Muti none vyapfiriye hehe kugira kibe igihugu ca nyuma kw'isi? Uburundi bwagiye kwicwa n'abanyepolitike guhera mu ntwaro zaheze gushika kuri iyi ntwaro y'uyu munsi ya CNDD-FDD. Nta munyepolitike araza akunda Uburundi nk'uko bibonwa na bamwe. Uwigeze kubaho n'umwe gusa niwe yakoze ivyo vyose mu kigenderako n'uyu munsi, uyu nawe akaba ari Perezida Jean Baptiste Bagaza. Niwe yubatse amahinguriro ya leta, nta wundi arongera ko na rimwe, ahubwo nayo yubatse yose barayamaze bayarya, ayandi barayahombesha arugara. Niwe yubatse amabarabara meza ya kaburimbo hafi igihugu cose. Uwo munsi bisa nkaho ariko amukurikira kuko yahereye rimwe muri iki gisata c'amabarabara, na nyakwigendera Nkurunziza yaragerageje. Niwe yubatse amarise yose ari mu gihugu, niwe yubatse amakambi ya gisirikare yose ari mu gihugu, niwe yakuye ubugeregwa mu Burundi, niwe yatanguye kwigisha abarundi gukora, berekana n'ingeso zo kwishinga urwagwa, barekana n'ingeso zo kwishinga urwagwa. Niwe yazanye umugambi wo kurima ibigazi, ikawa, icayi kugira bizana amafaranga y'agaciro. Muri make ibintu vyose vyankenerwa igihugu kigenderako kugeza uyu munsi ni Bagaza. Uyu niwe mupatriote w'umurideri Uburundi bwaronse gusa kubera iki Bagaza atubakiwe icibutso monima nk'uko bikorwa handi. Ico gihugu rero cishwe n'abayo, igihugu rero cishwe n'abantu mwita indongozi kandi atarizo. Abantu muterekaho batabishoboye, abantu bari ngaho kugira bitungishe gusa. Igihe cose igihugu kizoba kirongowe n'abantu bafise inzigo, ngo ntikizigera gitera intambwe, kandi ngo urugo rw'abanyanzigo Imana ntirugendera. Naho mubesha abarundi ngo mwashize Imana imbere, n'uburyarya gusa n'inzira y'ukurondera amajwi mu barundi gusa. Imana ntigendana n'umunyanzigo, inzigo ntiyubaka
ahubwo irasambura inzigo iganisha ku kibi gusa. Abarongozi ba CNDD-FDD bubakiye ku nzigo gusa. Imana baririmba si yaremye isi n'ijuru, oya. Abenshi muri bo bigize abapasitori, ariko si ivy'ukuri. N'inzira bafashe ni inzira yabafashe yo kwiyegereza abarundi. Muri make amadini barayagize imbuga za politike. Abarundi turakwiye gutandukanya turakwiye gutandukanya inyungu rusangi z'abarundi bose n'inyungu z'umuntu canke z'umugwi kanaka, cane inyungu z'umugambwe. Imigambwe irabaho kandi ikarengana, imigwi ikavaho, abantu bagapfa bakarengana, ariko igihugu kizogumaho. Raba inyungu rusangi Bagaza yarondeye mu myaka ya za 1990 mu 1980 nizo n'uyu munsi tukigenderamwo. 2018 mwatoye ibwirizwa shingiro, kandi abenshi mwatoye ivyo mutazi. Ingaruka zaryo nizo mubona murimwo uyu munsi. Ibwirizwa ryahaye inguvu nyinshi CNDD-FDD gusa, ibwirizwa rikumira abarundi mu nzego za leta, ibwirizwa ribabuza kugira imyiyerekano mu gihe hari ikitagenda neza. Uyu munsi kuva kuri Nyumbakumi gushika kuri perezida ni aba CNDD-FDD, ariko ntibibujije igihugu gupfa nabi. Mbega murazi ahantu hambere igihugu gipfira? Ni mu nama nshingamateka. Uyu munsi inama nshingamateka igizwe hanini n'umugambwe umwe, CNDD-FDD. Ibice hafi 90% n'aba CNDD-FDD, kandi aha mwaratamvye muratarika ngo mwatsinze, ariko mwarahamvye igihugu. Mu bisanzwe iyo nama nshingamateka iyi nama nshingamateka ihagaze neza, irimwo bose ku rugero rungana, ico gihe usanga igihugu gihagaze neza, kuko nta tegeko na rimwe ridafise akamaro abanyagihugu ridafitiye akamaro abanyagihugu rishobora kurengana mu nama nshingamateka, mu gihe inama nshingamateka ari inama nshingamateka yisoneye. Ariko mu Burundi babigisha ko mu gihe mwotora ku rugero rumwe ngo bizotuma imigambi ya leta idindira, kumbe naho bavuze ko bizotuma kumbe naho bavuze ko imigambi yabo bwite yoca idindira. Muzofata akarorero aho hakurya muri Tanzania, umugambwe CCM umaze imyaka myinshi ku butegetsi, ariko minsi yose abatanzania bagiye mu matora barakanura cane ku nama nshingamateka, usanga batoye abangana ku mpande zose. Inama nshingamateka yabo usanga ikomeye cane, kuko nta tegeko CCM izana ridafise ishingiro ngo baryemeze. Ikindi naco, mu Burundi nta munyagihugu atora umushingamateka, ahubwo mutora umugambwe, nawe ugaca ugena abashingamateka mu burere. Ivyo byose ni amakosa akomeye, kandi nayo ari mu vyinshi igihugu. Mu bindi bihugu na Tanzania irimwo, abashingamateka bariyamamaza aho bavuka, abanyagihugu bakitorera uwo babona azobagirira akamaro batitaye ku migambwe. Muribaza ko iyaba inama nshingamateka ivanze neza, ko Geras Ndabirabe muribaza ko inama nshingamateka ivanze neza, ko Geras Ndabirabe ko yari kubahuka akababwira ko agiye kuzobagaburira amasashe? Ibi ni akamaramaza. Ariko mu Burundi bo bihatira mu gusambura imigambwe hakoreshejwe amafaranga y'igihugu yari gukoreshwa mu bikorwa vy'iterambere. Gusambura umugambwe SNL bavyize umwanya munini cane, babishizemwo amafaranga menshi cane kugira bikunde Rwasa azimangane mu mitima y'abarundi. Ariko ivyo vyose ngo nta terambere bizozana mu gihugu, ahubwo bizorwiza inzigo gusa. Ingaruka mbi z'ivyo indongozi za CNDD-FDD zikora ngo zishikira abanyagihugu bose kumwe, ntizicagura abagumyabanga, abaseneri, abaporona. Mwese mutondera igitoro kumwe, mutondera isukari kumwe, mutondera bisi kumwe, inzara muyifise mwese, abana banyu mu mashure bicara mu bivu kumwe, ibiciro ku masoko vyabadugiyeko kumwe. Uyu munsi twumvise ko naka nka mituwere nikagira ko mu bitaro ntikagikora mu bitaro, ngo uyu munsi twumvise ko na ka mituwere
ngo katagikora mu bitaro vya leta, none rero ntimuzoriha kumwe ijana ku ijana mugiye kwivuza. Aha rero niho mukwiye kumenya ko mu vy'uburongozi bw'igihugu hadakwiye fanatisme, ahubwo hakwiye kurabwa umuntu ico ashoboye, mutisunze umurwi avamwo. Nka jewe mfise ubwenge bukora neza, sinorutisha Agatogwasa na Perezida Neva ngo nuko twoba dusangiye umugambwe. Wapi ni ukuri, inyungu z'umugambwe ziri ukwazo n'inyungu z'igihugu ziri ukwazo. Nguyu mwihwezo w'abanyagihugu, umunyagihugu w'umurundi yipfuriza neza igihugu kandi abona ko hategerezwa kuba impinduka mu gihugu c'u Burundi. Ariko se bizokwemera ku ntwaro y'aba-CNDD-FDD bivugwa ko vyananiye gutwara ariko bakabandanya kwigundiriza ku butegetsi? Ivyo nivyo twoha amaso tukaraba ico kazoza kadufitiye. Tuve muri CNDD-FDD gato tugaruke mu matora yimirije. Itangazo ryashizwe ahabona n'umurani Rapide Seruka, ni abarongoye umurwi ujejwe gutunganya amatora basabwa gutanga imihoho kugira bahagarike amabi akunda kwibonekeza aturutse mu matora atateguwe neza. Ivyo bisabwa n'ihuriro ry'abarundi bishize hamwe kugira baharanire gutsimbataza demokarasi, ise Rapide Seruka. Babicishije mu ikete baheruka kwandika bakaryandikira abarongoye uwo murwi seni kw'igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Ni ikete ryatewe ko umukono na Bob Rugurika, ni coordinateri, na Vincent Nyandwi, ni umuvugizi w'iryo huriro. Muri iryo huriro ise Rapide Seruka bashikiriza ko umurwi w'amatora wama uba inkwezi y'amarere mu mabi atandukanye, harimwo ubwicanyi vyama vyibonekeza kuva mu mwaka 2010 biturutse ku matora bayatunganijwe nabi. Aha bakagaruka ku bwicanyi bwibonekeje mu matora yo mu mwaka 2010, 2015 na 2020, haba mu nteguro yayo n'inyuma yayo. Muri ayo matora abarundi benshi bakaba barishwe bazira ivyiyumviro vyabo vya politike n'imigambwe baturukamwo. Ibihumbi n'ibihumbi navyo vy'abarundi bikaba vyarataye igihugu birahunga. Ubwo bwicanyi ni nayo yandi mabi ngo vyama vyibonekeza mu matora adatunganije neza, bikaba ari vyo biraje nshinga iryo huriro ise Rapide Seruka mu matora yimirije kuba muri uno mwaka 2025 na 2027, bafatiye ku kuntu ayo matora yatunganijwe guhera mu iyandikwa ry'abazoyitabira, ikumirwa ry'abandi barundi bo mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Ikigeretse ko muri ino minsi hakaba hariko hibonekeza urwaruka rw'imbonerakure ruriko rukoreshwa imyimenyerezo ya gisirikare, rwongera ruhabwa ibigwanisho bicira umuriro hirya no hino mu gihugu. Kubera ko bimaze kugaragara ko umurwi w'amatora seni wama ufasha muri ayo mabi yose n'ubwo bwicanyi bizingamitse igihugu, muri iryo huriro ise Rapide Seruka risanzwe rihurikiyemwo abarundi batandukanye basaba abarongoye umurwi seni mu matora yimirije uko ari indwi, no kuvuga abakomiseri 7 ba seni mu matora ya 2025 2027, ko botanga imihoho bagasaba leta ihari gutunganya ibiganiro bidakumira ku barundi bose kugira habone gutunganwa amatora nyakuri. N'amatora nyakuri ari mu muco ahurikiyemwo bose abarundi bose. Ise Rapide Seruka irangiza isaba abarongoye umurwi seni gufata nka nkama iryo cete bandikiwe. Ni ikete ryashizwe ku mukono nk'uko twabibabwiye na Bob Rugurika, ni coordinateri ndetse n'umuvugizi w'iryo huriro, akaba ari Vincent Nyandwi, nibo bashize ku mukono kuri iryo tangazo. Murashobora kurisoma muciye ku binyamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga za ise Rapide Seruka.
ni ngaha dusoreje amakuru twari twabateguriye muri kano kanya. Ndabashimira cyane mwese mubana natwe tubashikiriza ibiba bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye. Mu kanya duhure n'yandi makuru arabagezweho, ntibagirwe gufyonda kuri subscribe.